Aha, muraboy. Fresh boss. Reka tuvugane twinjire indani kandi ndari wontu biyo murabiyo wewe brother. Reka tuvugane man, wewe ntoma wigira wewe no musi rero baba. Ndani rero man. Leo sasa beti yo. Sai nivyo mama wigirisha uburere. Musi tugenda kubwira tujyanda. Oya wenda bona umengo basifite bishazi. Tugenda ahantu twicara hamwe. No musi nkede dukora umuti. Sai ndi wama wigira wewe. No musi ndavyaza. Oya bane. Ndakwereke dutsenga cyangwa cyumve ukora umuti. Beti. Uyu kanga n'amayisha. Amayisha y'ubuntu. Wowe uri kitondera amana kubwira wewe amayisha. Unze bizotuma udatera imbere. Wereka gusa tugenda amajambo tugende uramena kantu none brad. Eka nta bintu ndani. Cyangwa ubu rero cyangwa wowe vy'indani byo by'ubutiboje. Ati ya indana. Oya wereka tugende tupoisha ahantu kwansi. Hama just tubira rero piti yangu ndagenda kubwira. Jewe ivyo wihaye muri no misi bidemiri vende nishora gushika wowe utazi gutongoza erega ati gutongoza ntacyo bimbwiye wowe buretse gutongoza virida tugenda handi ku kirindiro piti yangu byo gutongoza byo ndabizi mutugende jewe uno musi ngo tugenda handi ku kirindiro ndakwereke eka mani reka turanze turondera ubuzima abademo ndagucahajya ni usaka bitingi uno musi rero we basireka reka amajambo yo tugende sawa tugenda kwereke cyangwa neza rero jewe akabaye kera ibihe byo kuzaza zidatongotse 2020 igombe gusiga ukingari ukiri single oya nibikunda ngenda kwereka umudemo peti yangu abaza demo cyanga ndende ni nka kwa dukora umuvuga ati ushaka ugomba uri gutanga ibintu bidashoboka kwanza kubera jewe nishagenda tongoza nishaki mbere ubwo ubwo umviriza kwanza nigizi gutongoza nyumviriza wereka turindire cyangwa uza umudemo wowe ufise umudemo wewe wawe wizeye kwagoye baze jewe umumpe no ga kuri telefone ndamudemo ubu byumva wewe nyene apana kuri telefone just akamutongoze live muvugana apana kuze ibintu by'intuzeye idemiri pete nta mudemo nyine ndashira gucura ubu ni baya je nishagenda tongoza gusa nigazi gutongoza je nta mwanya mfise wo kugumana n'umwana wakobwa wabya werindira umudemo saje nishakiye umudemo ndamutongoza mugusha kwezi sindakura n'umunsi n'umwe 2020 twaragendana na 2019 twaragendana kugeza no munsi 2020 uno munsi 2020 nshobora kugusiga je ntakongera kubona umudemo cyo turajyabana peti yawe murabashaka turabizi sarere ikintu gihari je nanje umudemo umunsi naki muraba je nganzipfa ngato umudemo uyu munsi nanje mba nkora ikintu ngendera kwemeje nawe wonyine ndamutongoze cyangwa ndamiyemeze paka mani ni ahandi umuntu ashatse yogenda bukebuke muri no misi n'urwana ko ari amakrize ya dance umuntu yogwishinga abadema akazogarukira ona mutoto peti ya mani vyihoze urafara bya bintu byo kwivugisha ngo nosavyerekana n'umudemo basi undi aza mu nyuma undi aza niwe wigirishije basi aragenda akanda muhamagara sister cyangwa weri ndiraga tudakwere sister sawa sawa neza sori kwa tugutesheje umwanya turaguhamagara gato kibazo hari umuntu agukeneye haje nzi ko mwita nimba nkeneye ni je ndamusanga hariya nwansanga ntacyo reka ndamuhamagara sivyo kosa umwana ndana uri kujya byinshi wakanya ko gutangura kunkora basi ndagusabye basi mu Rwanda ndagusabye basi satubinkonde ndakumva vuga sinashatse ko tumagaragara mu marabashatse no ngaha birumvikana ndibatse none
Zino ni bisanzwe Okay, tuye. genda. Ni ukuvuga rero sister naho ubona umengo uriko wifata fo ndagwamagarira aho sikamera narakubonye sikamera narakubonye Mugisha. niyo mpamvu nifuje ikocore yuko je nawe twovuga kandi urabona yuko ntibaza batacu bitwara Vuga ivyo ushaka ndakumva. usanzwe je kuva kera ndakubona Sigo ndatangura ati Oya. rikocore rikoce sikwa. werekana n'uriya mupeti je wumvirize jewe kuko je nico turivuganira Ati nuzi kutongoza siko ndatahura. rekana n'urya mupeti nawe hajya ahubwo ariko arafuha kubera ko ari je ndiko drag bisanzwe je ndiko ndavuga ati je naje gutongoza ikocore peti ya wanje kuko Je no mugenzi wa mavuga ati rekana n'urya je urya mupeti imisozi yari karampinga gukina ikigo je sinovuga vuga rero ibikugenza Jere. amanire sivyo? je rero twako turavugana iki kintu turavuga ko ikintu cyuko nakunze uri mutsi je nawe basi dushobora kuvyumva kumwe nkava mu ruze naje afite umukunzi basi Cyo si kibazo cy'uwanje n'icyo wawe. none navuye ko ndagukunda nta n'ikintu babivuga Nkunda gisigura. bisigura ko nagukunda nyene kuko Eko ngo iki. Ariko si madurakunda maruraho ngo rikocore mara Batinya kumva. ivyo zirya mupeti zo zose ukumuvyumviza hari je naje ugatuki wanje ndagukunda question imwe sibyo? Wahize mu bakobwa bose wabonye ngaha mwibarabara ushutse gutonga kubera nakunze wewe urabizi yuko urukundo basiruhitamo si ubwa mbere nari nakubonye ko nawe bikubwiye kandi nari nakubonye tena ndi muri mood yo gushaka umukunzi abana iyi 2022 je ndashaka tuzoyibemo vuga neza sindakumberega vuga neza ko vuga igimiza ndashaka mu bisanzwe ndashaka tubane muri iyi 2022 kuko sinkeneye kubaho jenyene nkuko byahoze harya ntubayeho ubona ibyo ariko aravuga n'uri kuranyumva wari usanzwe ubayeho ishaka mbane nawe mu rukundo nkuko nabikubwiye ko kubana nanjye mu rukundo ya naba kwanza sibyo kera umushatsi urambabariza umutima ivyo z'amajambo wari ukwiye kunyishura genda urondera abo kisha ngo kandi musanga utarareba umviriza nawe umva rero sibyo byoroshe ufite ngira kore reka basi tuzoganire ubundi munsi sibyo none nunkunda se musanze weze ninashatse kuvuga iki kintu je nshaka bive ngaho byose biheze kuko ntabyo kurindira ngo cyuko cyane biheze koma none cyo ndakwemera ubu nyene ndindira mu mwanya undindire tuzoganira ubundi munsi okay ivyo byabejo nyene kuko je ndashaka uno munsi sawa byoroshe na telefone yawe iyi 2022 kuri umuti dusongane no kuri bonane 2022 gisigura 2022 rero si kuvuga si bya bindi byo muri 2022 no kutongoza umudera akagenda guhaye inyinshi waho nyene si sose umuntu ari kararazi ubundi cyangwa ari urubanza umenga bagiye kwigaho wapi 2022 no guheza tugataha bihetse sinzi icyo bivuga ze sawa tubyoroshe sibyo nje ndashaka kukwemerera ibanza thanks sana uzondondera ni waronka umwanya hama tuvugane nivyo birahagije ndibaza nta bindi bayire Boa,
Ngenda yako nimero ya Mike kwa hiyo ari izo fresh. Mugisha Wewe peti yangu ni bireke mbaye nda baguteye ndabubwire papa WhatsApp ariko ya Mike ka fresh. Nivyo kweli. Wewe peti yangu rero wiga mwama mivugisha ngo kini. Ibya 2020 Shire ngi. wewe washobora gutanga dawe Ne nagianyemereye wewe washobora gutonga dawe ende nagianyemerewe kwanza tuza we ngomba nakujya kidemari rakubali ndamwemeje pesa kidemo pesa urano 2020 ntabyo gutongoza ku mistari ngira yavuye mu ijuru wewe yo ngibise ubwoba ari kiti gutonga hamwe ndeba avuga ati wese nakubwiye ngibise ubwoba wewe washobora gutongoza bakare uretse bya bindi man sibyaindi kweri mudemu ndamwemeje ndagoze nuze gutongoza wambwa usanga mudemu namwemeje kuri kimwe amera ariko nakwereke dereka turabe neza isi nimero yiwe yamaye isi hera aba profile ndakwemeje ndakwemeje mbere wanashima ubunye saa 11 saa 11 tuje kuraba umwana wewe umudemu biraheze ndima wewe wambwa utazi gutongoza saa 11 wewe ndakwere none isi nimero yiwe sivyo wiboneye sawa uraza kumbwira agapesi kwerekana niyo kana tongoza demo avile nakubali kweli sha 2020 nta mudemu numwe tuye gutongoza ngatwankira kumbe bya bintu birakora ubu n'inyishu ubonye twitwaye